Icete Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 4 ku murongo wa 4 kugeza ku murongo w'indwi. Abo twashize turashobora kujana tugasoma. Bibiliya iravuga ngo mwame munezerewe mu mwami wacu iminsi ngahe. Haleluya, ndabona turi kumwe. Ndasubiriye kubivuga ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari hafi. Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe n'Imana. Bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Umurongo w'indwi. Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoteramira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Dukomera amashi menshi ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kuvugana ijambo rivuga ngo ntitukiganyire. Bara mugenzi wawe ntukiganyire. Haleluya. Nimba hari ikintu umwana w'Imana adakwiye kuzagira muri we nukwiganyira. Imana ishimwe cyane gose, kuko umuvyeyi wese yitaho umwana wiwe. Peu importe situation y'umuvyeyi iyo ariyo, arashobora kuba kenye, ariko ivyo yokora vyose abikora kubw'umwana wiwe. Rero uwo n'umuvyeyi wo mu buryo bw'umubiri, umwana adashobora kumusaba umukate ngo amuhibuye, umwana adashobora kumusaba ifi ngo amuhe inzoka. Ari none umuvyeyi wacu, haleluya, watwese ariwe papa wo hejuru, uriyumvira yuko mugiye we nk'umwana wayo ukeneye umukate yo guhibuye. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Rero nimba umuvyeyi mu buryo bw'umubiri yo kwitaho umwana wiwe, umuvyeyi mu buryo bw'imwemu ariwe data wa twese yo twitaho birengere yuko papa na mama batuvyara mu buryo bw'umubiri bo twitaho. Haleluya. Niyo mpamvu iri jambo ryo kutiganyira si Paulo gusa yandika ab'Ifilipi, na Yesu Kristo mu gihe yari kuri ino si yaravuze, ariko arigisha ijambo arababwira ati ngo ntimukiganyire ivyejo, kuko ivyejo bimenya abejo. Haleluya. Ngo nimukiganye ngo tuzorya iki, tuzokwambara iki, tuzonywa iki, tuzomera ukuntu gute. Ngo kuko n'ibitungwa vyo mu kirere, inyoni zo mu kirere ziraberwa kandi ataho zigura imuzi. Ngo n'amashugwe arakayangana kandi atiyambika, ni data wo mwijuru yambika. Haleluya. Ngo nuko rero muri Matayo 6:33 atavuga ngo mubanze mwitwararike. Haleluya. Ivy'ubwami bw'Imana n'ukugororoka, ibindi bizoza nk'iki. Amen. Ibindi bizoza nk'inyongera inyuma yo kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana n'ukugororoka. Ndaza gusubira ngaho mu gusobanura ivy'ubwami bw'Imana n'ukugororoka ivyari vyo. Rero iri jambo kwiganyira ku mukristo ni ikintu kibi cyane gose. Haleluya. Kuko ni n'ikintu Imana idashima. Umaze kugera muri etape yaho ubaho wiganyira, bisobanura ngo uba waramaze guta ikintu twita icizere. Haleluya. Uba umaze kuba muri situation ubona nkaho menga Imana yaragutaye, orke Imana nta numwita. Haleluya. Uba umaze kugera muri situation yaho ubona umenga Imana ni kuzi, orke yatumenye kuva tukiri insoro mu nda z'abamama bacu. Imana ishimwe cyane gose. Uba umaze kugera ku rugezo yaho uticizere ku Mana, ukiyumvira yuko iri kure yawe, kandi Bibiliya ivuga ngo ntabwiri kure y'umuntu n'umwe. Ikirengereyeho bene data, twebwe abana b'Imana niturondera Imana, tubana n'Imana. Vuga amen. Wakumvise? Niturondera Imana, tubana. Bibiliya ivuga ngo nzoba muri bo, ngendere muri bo. Haleluya. Ngo ngendeshereze ivyagezwe vyanje muri bo, ngo ndabakure umutima ugumye nk'ibuye, ngo mbashiremo umutima woroshe nk'inyama. Haleluya. Rero uko kwiganyira kuramanura ukwizera k'umukristo, kandi Bibiliya iratwigisha neza cyane gose. Mu gitabo cy'Abaheburayo 6 ku murongo, mu gitabo cy'Abaheburayo igice ca 11 ku murongo wa 6, ngo atakwizera ngo ntushobora kugirana.
Hallelujah. Imana iguhezagire cyane gose. Nushobora kunezeza Imana. Mu yindi biravuga ati ngo atakwizera nushobora guhimbara Imana. Hallelujah. Bisigura ngo kugira ngo ushobore guhimbara Imana nuko uduza ukwizera muri wewe. Kugira ngo ushobore guhimbara Imana nuko ugabanya amaganya muri wewe. Nuko ugabanya ugukekeranya muri wewe. Nuko ugabanya ukudidinganya. Nuko ugabanya amakenga muri wewe. Ukaduza ukwizera. Ukizera Imana yaguhamagaye. Ukizera Imana yagutoranije. Yuko iyakoze biriya n'ibindi izobikora. Hallelujah. Ukizera Imana iruta abami bose bo mwisi. Umukozi w'Imana Imana imuhezagire cyane gose umuminister yantanguriye yavuze ngo nico gituma yahawe izina riri hejuru y'amazina yose kugira ngo ibiriho bize bipfukame. Hallelujah. Imana ishimwe cyane gose. Sinumva ukuntu umuntu yoba ashigikiwe n'iryo zina nk'iryo rya Kristo yobaho yiganyira. Hallelujah. Imana ishimwe cyane gose. Siniko ndabitahura ukuntu umuntu yoba ashigikiwe n'izina rya Kristo, yoba ashigikiwe n'Imana hama akabaho yiganyira. Oh my goodness. Hallelujah. Nibibi kwiganyira nk'umwana w'Imana. Nibibi cyane kwiganyira nk'umwana w'Imana. Kuko bigushira hanze y'ubugombe bw'Imana. Hari abantu benshi biyumvira yuko mu gihe bariko bariganyira, mu gihe bariko baraboroga, mu gihe bariko bikumbagaza hasi biyambisa amagunira, ngo Imana icumvira ikigongwe gwicishira ivyo bariko barasaba. Hallelujah. Amen. Imana yishura ijambo yavuze. Niyishura kuboroga kwinshi kwawe. Ni bande bizeye icyo kintu uvuze? Utavyizeye nutare kiganza. Imana yishura ijambo yavuze ngo ndi nyuma y'ijambo kugira ngo niri nyuma y'ijwi ryawe. Mana ndapfuye, ndarangiye. Ivyo nibikanga niri emotionere ku rugezo rwaho yo. Uva yitwararise ico yavuze kuri wewe. Yitwararise ico yatuye uko iririnda cyane gose kuba umumweseriye. Bibiliya iravuga ngo reka abantu bose babe abanyabinyoma ariko Imana yo ibivuga kuri. Hallelujah. Baramugenza Imana nibesha ntukiganyire sha. Hallelujah. Paulo igihe yandikira abi Filipi kino cete, murabe ubuzima Paulo yarabayemo. Murabe iki kintu cyanangaje cyane gose. Yatanguye arababwira ati ngo munezerwe mu mwami wacu. Attention, yavuze munezerwe mu mwami wacu. Hari abantu bafata iryo jambo bakaritwara mu munezero w'ivyisi. Nabwo yavuze munezerwe mu kabare. Nabwo yavuze munezerwe muri hoteli. Yavuze munezerwe muri. Hallelujah. Arababwira ngo ndabivuze kandi ngo munezerwe. Raba rero ukurikirana amateka neza. Uyu muntu yanditse ngo iri jambo ngo banezerwe mu mwami. Iri kete yajandikiye umuntu bitwa Epafrodito. Niwe yandikiye iri kete arishire abi Filipi. Muri ico gihe Paulo yari mu gasho, yari mbohe. Hallelujah. Ni bandi bamaze gufungwa bamaze kuja mu gasho nibisanzwe bibaho tu. Hallelujah. Hajyana wararyoshe mtama. Harubaka. Haranezereza. Hallelujah. Imana ishimwe cyane gose. Ari mu kibanza cyo kuba imbohe. Ari mu kibanza cyo kutidegemvya. Atamunezero mu bigaragara abona yuko afise. Ariko yandikira abandi arababwira ati ngo munezerwe mu mwami wacu. Come on. Ni gute umuntu ashobora kuba ari mu maganya? Ni gute umuntu ashobora kuba ari mu ibohero akabwira abandi ngo banezerwe? Hari dimension spirituelle tugeramwo ku rugezo rwaho ivyo tubona nk'ibigeragezo tutabiye agaciro kuko tuzi ko uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Kandi Bibiliya iravuga ngo kubakunda Imana vyose bikoraniriza hamwe. Vyose bikoraniriza hamwe kutugirira iki? Hallelujah. Ari inzara ikoranizwa hamwe kutugirira iki? Kutuzanira guhaga mu izina rya Yesu. Ushoboza uravuga ndahaze mu izina rya Yesu kabro satakata. Hallelujah. Abwira abantu ngo ati ngo munezerwe mu mwami.
we ari mu gasho, ariko aramesha abandi we ari mu gasho. Urumva umukozi w'Imana ashitse. Haleluya. Umukozi w'Imana so kugaragaza intege nke ziwe, ariko arabaremesha muri ubwo buryo. Akomeza babwira ati ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Haleluya. Ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose kuko umwami wacu ari hafi mu kuza. Ku murongo wa 6 rero niho naciye nkunda cyane gose ngo nimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose mubimenyesha Imana mu nzira yo gusenga no kwinginga bifatanije no gukenguruka. Haleluya. Iri jambo rirakomeye cyane gose. Nube mu kibanza cyaho wamukorora Moses, nube mu kibanza cyaho wamuri kuraboroga, ariko muri bijya bikuzitirije, muri bijya bikuremereye cyane gose ngo ubimenyeshe Imana. Haleluya. Nubimenyeshe mu buryo bwo kuboroga, nubimenyeshe mu buryo bwo gukumba ngo wambaye amagunira ngo n'Imana yumva. Ngo ubimenyeshe mu gusenga gufatanije no kwinginga kandi ngo ukenguruka muri vyose. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Iyo dusenga ntabwo dusengana amakenga ngo Imana yanyumvise ntiyanyumvisha. Oh yeah. Haleluya. Guya musengo mwizere yuko ivyo mwasabye mwagizene, kandi ko vuba mugiye kubifatisha, mugiye kubibonesha amaso. Come on. Ikitwemeza yuko iyo dusenga ivyo twasabye tuba twabihawe nuko uwo dusenga ntabwo ari gipfamatwi. Baramugenza ntabwo ari gipfamatwi. Haleluya. Iyo dusenga Imana irumva kandi Imana irishura. Imana ishimwe cyane gose. Imana irumva kandi Imana irishura. Haleluya. Niyo mpamvu bivuga ngo ivyo byo gusenga mubifatanyije no gukenguruka no kugororoka. Haleluya. Igihe cyose usenze ikintu uteko ushima Imana, ngo Mana nagushimye kumpezagiye, Mana nagushimye ko umayito nagusavye, margeke utari kurakibona, ariko mu kwizera nk'umwana w'Imana uravuga ati ngo Mana ndagushimiye yuko ikintu natakiriye, yuko ngo rakataya, yuko namaze kugigira kuko mu kwizera. Haleluya. Ndagifise. Imana ishimwe cyane gose. Ubaye ubwo buzima nivyo bihimbara Imana, nivyo bihesha Imana icubahiro kurusha uko woba ukundi uko ariko kose. Haleluya. Uba ari umuntu wuzuye amasengesho, uba ari umuntu uri connected n'Imana mu nzira y'amasengesho. Imana ishimwe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Ngo mubifatanye no gukenguruka, ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoteramira imitima yanyu. Bisigura ngo iyo tumaze kubaho kugira iyo principe muri twebwe yuko ivyo dukeneye tubimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka, ngo amahoro y'Imana aruta uko yomenya n'umuntu wari we wese ngo azoteramira imitima yanyu. Haleluya. Abantu bonyene bafise amahoro y'Imana muri bo n'abantu bafise icizere ku Mana. My dear, n'abantu bari hafi y'Imana mu buryo bwo gusenga no kwinginga. Haleluya. Igihe kimwe Yesu ibihe vyiwe vyegereje ngo yumva umutima wiwe ubuza amahoro, yumva babaye mu mutima wiwe, ngo agenda ku musozi Getsemane, ngo arateramayo ararira, ngo ku rugezo rwaho akorora icuya cyatonyanga nk'ikime c'amaraso. Haleluya. Ari yagera asenga aravuga ngo Mana nimba bishoboka iki gikombe kindengana. Mugabo ni vyari necessary yuko kimurengana, ariko vyari necessary yuko yambikwa izindi imbaraga zo kugira ngo abicemwe kandi abineshe. Ntabwo bisaba yuko ubihunga, birasaba yuko bibamwe ubineshe. Biciye muri ivyo bihe ugaragaza mu gukomera kw'Imana. Paulo aravuga ati ngo nshimira Imana yanze yuko ngo yamituyoborera mu ntsinzi. Ngo yamituyoborera mu ntsinzi uko tugenda kose, nimba duhengama, nimba dukikama, amaherezo turanesha. Imana ishimwe cyane gose kuko tugendera mu ntsinzi Kristo yatanze kuri twebwe.
niturondera intsinzi, nidusengera intsinzi, turi mu ntsinzi. Haleluya. Nitugwana turondera intsinzi, tugwana turabanesha, turabantu tuziko tuzakunesha. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Haleluya. Ibi bihe ni bihe vyiza cyane gose ukwiye kubamo nk'umwana w'Imana. Haleluya. Ukadevelopa ubusabane bwawe n'Imana mu gusenga. Imana ishimwe cyane gose. Haleluya. Kuko hari igihe ibihe bikomerana umuntu. Haleluya. Hakagera igihe abona nkaho umenga naco ari busenge kandi. Akabona nkaho umenga naco ari bubwira Imana kandi. Haleluya. Akabona nkaho umenga amajambo yakamye, amajambo yabaye make. Paulo yabwiye Abafilipi mu gice cya 6 were ku murongo wa 11 ngo ibisigaye bene data muremesherezwe mu mwami wacu. Haleluya. Ngo maze ngo mwambare ibigwanishwa byose vy'imwemu kugira ngo nimuze muneshwe na wa mugwaniji. Haleluya. Urumva ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu. Ndakunda verse ya Bibiliya ya King James iravuga ati ngo finally my brethren be strong in the Lord. Be strong. Akantu twese turagatahura. Haleluya. Ngo ibisigaye bene data ngo mukomere. Haleluya. Bara mugenzi wawe komera. Imana ishimwe cyane gose. Ariko arababwira ayo majambo ku murongo wa 18 aravuga ngo muri vyose musengera muri mwemu ibihe vyose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga ngivyo mubibera amaso mukomeje cyane gose ngo musengera abera bose. Haleluya. Hari igihe bene data bidasaba yuko dusengesha ubwenge bwacu, hari igihe bisaba yuko duhindukiza mu gihe ibihe byatubanye bikomeye, mu gihe ibihe byatubanye ibihe nyene bikaba ibihe tukabura amagambo tuvuga niyo turiko turasenga. Hari igihe umuntu ashobora kuriko arasenga oh mana ndabuze nico novuga cyangwa ariko ahimbaza Imana ngo amajambo ambanye make. Muri ico gihe ntabwo ukwiye guhagarika guhimbaza cyangwa ntabwo ukwiye guhagarika gusenga, ukwiye kucubihindukiza mu rundi ruhande. Bibiliya iravuga ati ngo kuko usenga mu rurimi rutamenyekana atari abana barira ariko abarira Imana ngo mu mwema avuga amabanga. Ngo iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana imwemu yanjira senga maze ubwenge bwanje bukagirane bukagumba. Hari igihe bisaba yuko ubwenge bwawe bukamya, hari igihe bisaba yuko ubwenge bwawe ubwugara maze ukazamura impemu rasopra katuskataya rikakapakatasekata shakaraba. Haleluya. Kuko si ibihe byose ushobora kubira imbere y'Imana hama ugakoresha ikirundi gusa, vocabulaire zirakama. My dear ndakurahiye nuko kuvuga iyo ababishoboka turavuga ubutumwa mu ndimi zitamenyekana twari turayivuga, kuko hari naho dushika ikirundi kigakama tuko turasigurisha muri kuvuga. Haleluya. Muri ico gihe iyo vyakubanye bikomeye ukabona birakurengeye ukwiye kucibihindukiza mu rundi ruhande ukavuga izindi ndimi zitamenyekana. Haleluya. Uko muri ico gihe ni Imana gusa yumva, muri ico gihe uri kuvuga gusa amabanga. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Iyo gusengesha ubwenge bwawe ukuriganyira n'umugwanizi ku ruhande arakura bakavuga kanapigika karakomerewe karababaye karabuze minervare. Haleluya. Ariko hari igihe bisaba yuko dusengesha impwemu zacu my dear friends. Haleluya. Hari igihe bisaba yuko izo mpwemu tuzisengesha ubwenge tukabwuga impwemu zigasigara ziko zirakora. Haleluya. Eske muravyemera bene data ni bande basenga mu ndimi zitamenyekana mu gikwando tuzamura ibiganza turabe nimba bari cyakora ni bake. Haleluya. Imana ishimwe. Nariko navuga ati ngo nitukiganyire ivyo niturabiheba niturabirengana. Haleluya. Kuko bene data hari ikintu tutaratahura. Amfete ugusenga siko gukomeye, hakomeye ugusenga. Haleluya. Ninde yanyumvisha kintu mvuze?
ugusenga siko ukomeye, hakomeye usenga. Bibiliya ivuga ati ngo amasengesho y'umugororotsi agira iki? Bisigura ko amasengesho y'utari umugororotsi nagira, ariko twese turasenga. Iyo senga bishua y'ukuri umugororotsi. Haleluya. Utari umugororotsi uzoba kurasamirana gusa imbere y'Imana. Ngo abagororotsi yo batakanje ngo Imana irumva ikishura gusenga kwabo. Abagororotsi. Haleluya. Iyo batakanje Imana irumva ikishura gusenga kwabo. Haleluya. Niyo mpamvu amasengesho akwiye gusengwa n'umugororotsi. Apanu wariwe wese. Haleluya. Bishua igihe uri kuregera intebe y'Imana y'ukuri umugororotsi mwene data. Basiri yuko iyo wegereye intebe y'Imana uri umugororotsi. Kuko utariwe uzori gusamirana gusa imbere y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Ngo ntimukiganyire. Ibyo mugomba byose mubimenyesha Imana mu nzira gusenga no mu kwinginga no gukenguruka. Abantu benshi ngaha turakubitwa cyane gose, nituzi gukenguruka. Nibibaho. Niyo uhezagiye gusa gato mwishengere baca bakubura. Nusura kandi kuboneka. Usigara ubona nkaho menga abaporoti cyangwa se abakristo n'abantu menga batagira ubwenge, bafise gusumwanya gutakaza. Haleluya. Mwabijya bintu abaporoti bama barimwo. Ariko abaporoti nta bwenge bagira vraiment. Hale. Ivyo dukora nibishobora gutahurwa n'umuntu w'umunyamubiri. Poro bazi ngo abimwemu nibo batahura ivy'imwemu. Umunyamubiri nashobora kuvyakira cyangwa ngo abitahure. Nibikunda. Haleluya. Birasaba yuko ubu w'imwemu kugira ngo utahure kino kintu c'imwemu. Imana ishimwe cyane gose. Haleluya. Rero Kristo yasigaye yakoraga kuri iri jambo, aravuga ati ngo ntimukiganyire. Ngo mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi bizoza nk'inyongera. Fata ukajambo ngo mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana. Yesu Kristo kandi wenyene yaravuze ati ubwami bw'Imana nimuzobwumva ngo buri mu Kamenge, buri mu Ngagara, buri mu Cibitoki, ngo buri he? Ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Haleluya. Iyo tuvuze ngo ubwami bw'umuntu kanaka, tuba ko ukuganza cyangwa ngo ugutegeka k'uwo muntu. Imana ishimwe cyane gose. Iyo tuvuze ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana muri mwebwe, tuvuze ngo mwitwararike kugendera munsi y'amategeko, munsi y'uburongozi bw'Imana. Come on. Abantu bafise ubwami bw'Imana muri bo n'abantu bubaha Imana muri vyose. Haleluya. Kuko ngo abarongorwa namwe muyera nibo bana. Haleluya. Nibo bana b'Imana. Rero kuko niwe wenyine ashobora kukuyoborera mu bugombe bw'Imana. Aravuga ati ngo rero mwitwararike rero kuyoborwa n'Imana, mwitwararike kuganzwa n'Imana, mwitwararike muri mwebwe mugire imitsima yuzuye mu kuganzwa n'Imana. Haleluya. Mwuzure umwuka wera kurugeza kwa mugendera mu bugombe bw'Imana. Haleluya. Ntimuboregwe vino, mwuzure umwuka wera. Yesu yaravuze ati ngo harahiriwe aboro mu mitima, kuko nibo ngo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Aboro n'umuntu umukene, n'umuntu akenye ikintu, n'umuntu ari muri state yuko muri we yumva akeneye ikintu gishasha iteka ryose muri we, kibuze muri we. Haleluya. Harahiriwe rero umworo mu buryo bw'imwemu n'umuntu akenye ijambo ry'Imana. Bible iravuga ngo harahiriwe uyo muntu yama yumva ko ataragera ahantu ngo ko yahejeje, yama yumva ko iteka ryose akeneye ijambo rishasha muri we rimukuza. Haleluya. Rikamudevelopa, rikamutwara mu rundi rwego. Uwo muntu arahiriwe kuko ngo ubwami bw'Imana, avuze ngo ubwami bw'Imana tubisobanura ngo kuko ngo kuganza kw'Imana n'ukwiwe muri we. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Imana ishobora kukwihishurira ku rugezo wewe rurenge yugo maze kuyime rurenge yugo utarayimenya. Haleluya.
birasobanutse neza mwene data. Urugezo utawuri Imana nimba ruhesha ngaha, Imana izogushira muri urwo rugezo nyene. Ariko pore pore ukugenda ukura, nukugenda yani ukukura, nuko Imana igenda ikura na wewe. Hallelujah. Kuko umuvyeyi nk'umuvyeyi abafise umwana w'imyaka 2, w'imyaka 5, w'imyaka 15, w'imyaka 18, w'imyaka 20, w'imyaka 30, uko aganiriza w'imyaka 2 si waganiriza w'imyaka 20, nivyo sivyo. Ushaka kuvuga yuko ujya muvyeyi aba yabaye umwana nawe yicisha bugufa agene kuri nivo yo kugira ngo amutahuze. My dear, zamuka gose mu muhemu, urege kwa muri gikuri, urege kwa muri umwana ukure. Hallelujah. Imana ishimwe cyane gose. Rero yo twitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi bisoza nk'inyongera. Hallelujah. Ikibuze nuko twitwararika ibindi tutari dukwiye kwitwararika. Tuko twitwararika ivyo tutari dukwiye kwitwararika. Tuba dukwiye kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana. Tuba dukwiye kudevelopa urukundo rw'Imana muri twebwe. Tuba dukwiye kumva yuko atakindi kintu kirengeye gukunda Imana muri twebwe. Hallelujah. Niho ivyo bindi dushaka bisoza nk'inyongera. Hallelujah. Imana iguhe umugisha wumvise rino jambo. Hallelujah. Imana iguhe umugisha cyane gose, kandi Imana iguhezagire, kandi nimba ari ivyo ukenye Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Urashobora guhaguruka mu minota mike gusa dusenga Imana hamwe. Hallelujah. Jesus. Hari ivyo tubaho nk'abana b'Imana muri ino si, kuko tukiri mu isi ugasanga hari ibintu tubigenda bitunaniza, ugasanga hari ibintu tugenda dukena muri twebwe. Hallelujah. Mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko ngo biciye mu gusenga no mu kwinginga Imana izobiduha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Petero aravuze mu gice cya mbere umurongo wa 3, igice cya mbere Petero wa mbere igice cya 5 ku murongo w'7 ngo muyiremeke imitwaro yanyu kuko ngo ibababaye. Imana irakubabaye. Fatira ikiganza umuntu muri kumwe ngaho gato, ndakubwira icyo uri umukorere, mufatane ibiganza. Ndashaka yuko usengera uyo muntu ufashe ikiganza mu izina rya Yesu. Hallelujah. Bible avuga ngo musengeranirane, musengera abera bose. Hallelujah. Ufashe ikiganza n'uwera, n'umwana w'Imana nkawe. Bwira ngo Mana ndasengera mwene data. Hari ikintu kimunanize mu buzima, Uwiteka umugirire neza, umuhesagire. Hallelujah. Imana ishimwe cyane gose. Ndavyizera biciye muri iryo sengesho ryawe hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bw'uyu muntu. Tangura umusengere mu izina rya Yesu. Tangura usengere umuntu ufashe ikiganza mu izina rya Yesu. Inyuma yo gusenga kwawe, muri wo gusenga kwawe, hari ivyo Imana iza kubirikira akora ku buzima bwiwe. Amadifikirite yose mu buzima bwiwe uyacagagure mu izina rya Yesu. Intamba mwizose. Oh hallelujah. Intamba mwizose zihave ku buzima bwiwe. Imana imucira inzira, Imana imucira kanzu, Imana imucira kanzu, Imana imucira kanzu, kuko ivyo bigeragezo ntabwo ari ivyo kumwica ngo nacyatugerageze, atari cyo umuntu ashoboye kwihanganira, ngo muri ivyo byose bitugerageza ngo Imana izoducira kanzu. Imana igucira kanzu, Imana ikuremeshe, Imana igucira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo usenga Imana ivyishure, ivyo umaze mu igihe uri kurondera Imana iguhesha umugisha kugira ngo uroranirwe. In the name of Jesus, in the name of Jesus, receive your blessings. Wakire umugisha wawe, wakire breakthrough yawe, wakire gutera imbere kwawe, wakire gutera imbere kwawe. Receive your financial blessings, receive your blessings. Wakire umugisha w'amagara meza in the name of Jesus. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kwirure, Uwiteka gukomeze. Amavuta y'Imana abe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Oh shatos katala brother. Thank you Father. Urakoze Mwami, urakoze Holy Spirit. Kuvyo uri kurakora kuri twebwe.